twese dukoresha ntahangwa indwi zirenga zibiri ziraheze amazi yarakamye mu mabombo y'uruhande runini rwo ku Mugoboka ya mbere n'iya kabiri muri quartier ya Mutanga Sud iri muri zone Rohero mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baho bavuga ko basigaye bakoresha amazi y'uruzi ntahangwa nayo ubu ari mu mvura kuvuga iba isa nabi gose bashobora urayobora nta kundi turi bigende umva ntiwomara iminsi ngaho utozi kandi nta na hasi hariho twashobora gukura amazi. Abanyagihugu bibaza ko iyo ngorane yaturutse ku miringoti yatobowe n'imiduga iri mu bikorwa vyo gusanura amabarabara. Ikimanga ariko barazibira ca ku Mugoboka ibimodoka binini bizana amabuye umusenyi n'ibaravuye vyo gukura aho hantu nivyo vyamenye ayo matiyo y'amazi. Umva rero twebwe turi mu ngorane hariho n'ababanyi nk'ubu bafise indwara zo gucibwamwo bivuye kw'ayo mazi dukoresha ntahangwa. Abo banyagihugu ku Mugoboka ya mbere n'iya kabiri basaba ko Regideso yotorera inyishu iyo ngorane y'ikena ry'amazi. Abanyagihugu basaba kandi ko boronswa n'umuyagankuba kuko ngo bamaze hafi ukwezi atawe baronka. Twarondeye umuyobozi mukuru wa Regideso Jean Albert Manigomba ariko telefone yiwe ngendanwa ntawayitavye.